usanga abantu bari mu guteragana imyereka. Ibyo rero bigomba kuvaho, kuko niba hari abantu bagomba kuduha akarorero keza nabo bo mu mipira, nabo bo mu nkino, kuko bavuga bati bene izo nkino ntizigira ubwoko, ntizigira politiki. Turashobora kuja mu muce w'inkino. Yego mu nkino mu kiringo cawe ca mbere c'imyaka 4 muzoshira uburyo bungana gute hehe kugira ushigikire inkino n'abanonotsi mu Burundi? Inkino ngaha mu Burundi tugomba kuzishigikira. Ibyo nibyo jewe ndakunda ni cadre ituma abantu bidetanda cyane, kandi abantu barabishashayemwo gose. Amafaranga yo gukoresha angahe, dufise abangana iki, abashobora gutsinda bakagenda hanze bangana iki. Urumva rero ivyo byose bituruka ngaho. Tuzotangurira ngaha rero mu Burundi kubanza gukora kugira ngo abantu babishoboye baseruke baja habona. Ndibaza yuko ariyo ntango. Aje wa mukobwa yitwa ngo ikumwe yirukanga Francine, turonke ba Francine benshi. Naho tugomba gutangurira. Hama rero leta ibashigikiye. Jewe ndi mu bibaza yuko kijya gisata kitagomba no gutuma na leta imene ku mutwe cyane, kuko maze igihe numva abantu baja hanze bakabura amafinancement n'iki nibaza yuko ari ibintu bituruka ku bukene bw'u Burundi cyane cyane. Urabona ibyo dukora byose tuguma tuzunguruka iruhande y'ubukene, kandi birumvikana kuko mu gihe abarundi bakenye abaja kuraba imipira batanga amafaranga menshi, baja kuraba bijya byo kwiruka babari bake, niyo barihishije barihisha amafaranga make. Ariko raba ibindi bihugu hanze aho usanga umukozi umukinyi umwe bamugura amamiliyardi y'amarundi, mu gihe twebwe tudashobora no kurihana duke two kurungika abakozi abakinyi kuza mu myiyerekano hanze. Jewe rero nibaza yuko nkuko ndakubwiye effort ya mbere, inguvu za mbere tugomba kuzikora ngaha mu gihugu kugira ngo baje ahabona. Aho rero amafaranga arahari. Je narigeze kubikurikirana kera igihe umupira wari muri crise. Anya muri ijya mikino hariho ibintu bita konona no gusesagura amafaranga. Birahari pe. Usanga bariko baragwanira ry'amafaranga, kandi ugasanga hakuyakoresha igikorwa bagomba kuyakoresha bayakoresha mu bindi. Tubanze dukoresha ayo mafaranga. Jewe narigeze guhura n'abantu bajejwe bijya by'imikino mu rwego rwa Afrika no mu rwego kw'isi yose. Ico gihe nari hariya hejuru, imipira yari yarahagaze kubera induru hagati yabo. Hama ico gihe narabahamagaye kugira ngo ndabe yuko bokumvikana, kandi twahavuye bumvikanye. Ndaye ico gihe ujya Lydia yaciye aje imbere kugira ngo abatware. Twabikoreye mu biro, amafaranga yarabonetse. Nakubwiye yuko naronse umwanya wo kuja guharira no kuganira nabo baserukira ivyo by'inkino bavuye hanze. Iyi noti bafise ni muyoro. Kuki none ngaha tutokora ipolitike yo kugenda kubasigurira ibyo dukeneye n'ibikorwa turiko turarangura kugira ngo nabo nyene badufashe gutera imbere. Abantu rero bakunda kwibloka bibaza ngo bitwara amafaranga menshi, kandi amafaranga ari hariya hanze. Dukeneye ukwizigirana. Abayobozi bibi bintu by'inkino bizigiye batari abantu bagiye kuyoragura, baronka ayo mafaranga bakayakoresha kutariko. Amajewe bazo ntumuraba yuko ayo mafaranga ntayazana. Jewe ndazi ko ahari. Nukuri jewe mfise contact n'abantu bagira kuri 3. Nubu unya baricara bakabaza ati mbega i Burundi tuzotangura gutera imbere ryari mu byerekeye imikino, bakibaza ukuntu boza. Ariko bagasanga baramutse baje kuko reha bamaze kuza ngaha baripima. Hariho umwenzi w'umurundi washaka yaragerageje aragenda arinjira muri biriya by'inkino
arababaza asanga wagira ngo baba mwijuru kandi yari afise uburyo bwo gushobora kuza guterera ngaha mu gihe ariko araterera mu bindi bihugu bya Amerika Latine n'ahandi w'umurundi yari interese ngaha bisigura rero yuko ngaha hariho ino organisation mbi usanga abantu bari mu guteragana imyereka ibyo rero bigomba kuvaho kuko niba hari abantu bagomba kuduha karorero keza nabo bo mu mipira nabo bo mu nkino kuko bavuga bati bene izo nkino ntizigira ubwoko ntizigira politiki no guhiganwa mu byiza no kurushanwa mu byiza kuki ngaha tutobikora jewe rero ntumbaze ngo budget digira hari ngaha leta irashobora guherekeza n'amafaranga make make najye amafaranga tuvuga imprévu y'intega bizoza imprévu muri leta arakwiriye urashobora kumva yuko igihugu gishobora kunanirwa no kurikira abantu $24000 abakinyi bagahera hanze w'ivyo uvyumva gute ico gihugu citwa ngo iki amafaranga n'umu homme d'affaires umwe ashobora gusohora kariha bene wacu bagataha n'amabanga